Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri wa gatatu itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri nyene muri 2022. Abanyarwanda 8 bavuye Arusha barungitswe na ONU gucumbikirwa mu gihugu ca Niger bagaca birukanwa, n'ubu ngo baracarindiriye kumenya kizokurikira inyuma y'ikiringo c'ukwezi bari bongewe. Mu Burundi umuryango w'abanyamwema urifuza yuko urubanza bakwekwa ko uruhara mu kugandagura umwana w'umunyamwema yatowe ikiziga mu ntara ya Cankuzo yakuwe i Bujumbura ruja kuburanikirizwa i Bujumbura. Jiji intwaro bamwe mu two turakorana kugira ngo turabe ko bogira ico badufashije, gusa kubera ko ibintu bimeze nk'ivyafashe indi ntumbero twahisemo yuko babanza kubona kugira ngo twumve ko urubanza rwomanukanwa kugira ngo turabe ko rwoburanishwa no i Bujumbura. Uyu munsi kandi turasubira muri Cameroon aho imigwi yaronse amahirwe yo gushika muri kimwe ca kabiri c'amahiganwa y'igikombe ca Afrika mu mupira w'amaguru atangura gutana mu mitwe. Imbere yo gukomeza muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka, reka mbanze mpe ikaze Prudence Ngiyumva yabateguriye amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC. Urakoze Florentine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Biden agiye gutegeka Minisiteri y'Ingabo the Pentagon kugaba abasirikare barenga 3,000 mu gutera inkunga ibihugu bicuditse na Amerika mu Burayi. Iyi izaba ari inshuro ya mbere ingabo za Amerika zigiye gutangira iz'Uburusiya mu bushyamirane na Ukraine. Umuvugizi wa Pentagon yavuze ko iri gaba ry'abasirikare ari ikimenyetso kitari mu rujijo cyerekana ko Amerika yiteguye gutabara inshuti zayo zose mu bushotoranyi ubwo aribwo bwose. 200 muri aba basirikare bazoherezwa mu ndege bajya mu Budage na Polonye, naho abandi 1,000 kabuhariwe mu kurwanira ku butaka kandi basubiza bwangu bazagabwa muri Romania bavuye mu Budage. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya the Kremlin biri gusaba amasezerano yanditse ku muryango w'ibihugu by'Uburayi na Amerika ushinzwe gutabarana mu gisirikare wa NATO cyangwa OTAN utazigera na rimwe waguka werekeza mu cyerekezo cy'uburasirazuba muri Ukraine, ibintu Amerika yasobanuye ko bidashoboka na gato. Komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yasabye ko ishoramari mu ngufu z'umwuka na gazi ndetse n'izikomoka ku bumara bwa nucleaire ryagombye gufatwa nk'iziboneye hagendewe ku mabwiriza akomeye mu nzira yo kuyobora abashoramari bigenga. Ariko rero iki cyemezo cyarakaje imirimbanyi ziharanira uburenganzira bwo kurengera ibidukikije ndetse na bimwe mu bihugu bigize uyu muryango. Umva inkuru ya Dani Abahad mu ijwi rya Yvette Kabatese. Umuryango w'Uburayi wihaye intego yo guhinduka ikirere kitarangwamo ibihumanya kugeza mu 2050. Komisiyo y'Uburayi ivuga ko kugira ngo babigereho hagombera ishoramari ryinshi ryigenga. Ayo mabwiriza afasha kuyobora abashoramari. Komiseri ushinzwe ubukungu yemeye ko ari ikibazo kitavugwaho rumwe, ariko ashimangira ko ingufu za nucleaire na gaze iyo bikoreshejwe neza bigira uruhare mu gusimbuzwa ibicanwa bifite ibyuka byinshi nk'amakara. Bamwe mu barengera ibidukikije ndetse n'ibihugu bigize umuryango w'Uburayi bavuga ko iyo gahunda iri hitanga ubutumwa butari bwo kandi ko izabangamira ishoramari mu bijyanye n'ingufu zisubira. Chancelier wa Australia Karl Nehama we yavuze ko ingufu za nucleaire zitarengera ibidukikije ndetse atari igisubizo kirambye kandi ko igihugu cye gitekereza kuba cyajya mu butabera. Demokarasi ya Kongo baravuga ko abantu bagera kuri 60 bishwe mu gitero cyagabwe mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Abagabo bitwaje imbunda n'imihoro bagabye igico ku nkambi irimo abakuwe mu byabo mu ntara ya Ituri. Umuyobozi wo muri ako karere yavuze ko benshi mu bishwe ari abagore n'abana, benshi bakaswe imihogo. Umuntu wo muri Kodeko watunzwe agatoki kuba inyuma y'ubu bwicanyi. Uyu mutwe kandi ukaba ugizwe n'abarwanyi bo mu bwoko bw'abalendu bakunze kwibasira abo mu bwoko bw'abahema.
aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi polisi iravuga ko abantu 26 bapfuye bafashwe n'amashanyarazi cyangwa umuyaga nkuba mu Kirundi mu murwa mukuru Kinshasa. Iyi mpanuka yabaye igihe insinga z'umuriro zahirimaga. Inkuru ya Mary Harper muriyumva mu ijwi rya Victoria Nkunda. Benshi mu bapfuye ni abagore bari baje mu isoko gucuruza imbuto n'imboga. Urutsinga rwari rufite ingufu z'amashanyarazi nyinshi rwahurudutse rucitse igihe hagwaga imvura nyinshi maze rugwa mu isoko ry'Imatadi Kibala mu nkengero z'umujyi wa Kinshasa. Abategetsi bavuga ko urwo rutsinga rwaguye ku rusenge aho amazi menshi yararetse bituma haka umuriro. Amafoto yerekanywe ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje imirambo y'abo bagore iryamye mu biziba by'amazi y'imvura, ibyo bacuruza byashwiragiye hirya no hino y'iyo mirambo. Minisiteri y'imari muri Mali iravuga ko yananiwe kwishyura ibijyanye n'imigabane yagurijwe kubera ibihano yafatiwe n'abaturanyi bayo. Minisiteri yavuze ko ifite ibigega bihagije byo kwishyura umwenda wa miliyoni 4.5 z'amadolari wagombaga kwishyurwa ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere, ariko rero ntiwishyuwe kubera ibihano byafatiwe Mali n'umuryango w'ibihugu by'uburengerazuba bwa Afurika ECOWAS cyangwa CEDEAO na Banki Nkuru ya Afurika y'Uburengerazuba. Iyi Minisiteri y'imari kandi yanavuze ko izishyura umwenda vuba igihe cyose ibihano bizaba bimaze gukurwaho. ECOWAS yatangaje ibihano mu kwezi gushize nyuma y'uko abategetsi b'ingabo muri Mali bahiritse ubutegetsi bananiriwe kubahiza isezerano bagize ryo kugarura demokarasi mu gihugu. Abasirikare bitwaje intwaro muri Guinea Bissau bari kurinda imihanda mu murwa mukuru w'igihugu nyuma y'igerageza ryo guhirika ubutegetsi ryapfubye. Amaduka n'amabanki byongeye gufungura ariko abakiriya bari bake mu masoko ya Bissau. Uduce dukikije ingoro y'inyubako za guverinoma habereye ikozanyaho ry'amasasu mu gihe cy'amasaha 5 ejo kuwa gatatu haracyafunze. Biravugwa ko abantu 6 bapfiriye muri iyo mirwano. Cyakora umwirondoro wabo n'impamvu y'abashatse guhirika ubutegetsi ntibisobanutse. Gusa benshi baravuga ko byakozwe n'agatsiko k'amabandi acuruza ibiyobyabwenge mu gihe Guinea Bissau ari ihuriro ry'ubucuruzi bwa kokayine hagati y'Uburayi n'ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Florentine. Urakoze Prudence Ngyumva kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze, reka dusubire ku nkuru yavuzwe cyane mu mpera z'umwaka uheze igihe leta ya Niger yivuguruza ku masezerano yari yasinyiranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu yo kwakira abanyarwanda 8 bakaba muri ico gihugu. Abo n'abari bamaze gusoza ibihano bari bahawe niyahoze ari sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriweho u Rwanda yakorera Arusha kubera uruhara rwabo muri jenoside yabaye mu Rwanda. Inyuma y'icemezo ca Niger catangaje ONU yabategetse kuva muri ico gihugu mu gihe c'imisi 7, urwo rwego rushinzwe kumarira imirimo yasigajwe n'izahoze ari sentare mpuzamakungu mpanavyaha rwategetse Niger guhagarika ico cemezo. Leta ya Niger yarubahirije iryo tegeko itanga imisi 30 yo kuba ico kibazo camaze gutorerwa umuti. Iyo misi 30 rero irangira uno munsi, akaba ari nayo mpamvu Gahuzamiryango yabikurikiranye ngo imenye aho bigeze. Navuganye na Innocence Gahutu, umwe muri abo banyarwanda. Iyo minsi yarangiye, twebwe turaho ngaho turategereje icyo batubwira kuko twebwe nta bintu byinshi dufite byo gukora. Turi ahantu tufunze, nta kindi dushobora gukora, dutegereza ibyo bari bwemeze noneho bakabitumenyesha. Muvuze ngo muri ahantu mupfunze, ni ukuvuga ngo uburenganzira bwo kwishira mu kizana ntabwo mufise gushika ubu? Ntabwo dufite, kandi ni kuva ku itariki ya 23 Ukuboza umwaka ushize turafungiranye ku irembo ku gipangu, aho igipangu gifungurirwa hari abasirikari baharinze. Abo rero nibo bataduha uburenganzira bwo kurenga igipangu, kandi rero niyo tutaba dufunze nta byangombwa dufite, ku buryo nyine n'ayo mabwiriza yo kuvuga ngo baratwirukanye, sinzi niba dushobora kujya mu muhanda tukagenda cyangwa tukajya ku kibuga cy'indege tugatega indege tukagenda, ari nta byangombwa dufite. Turaho gusa, ariko rero ntimugire ngo twahiye ubwoba ngo twacitse intege, oya. Tuzi ko urugomba umugabo iyo ruje ruramujyana, ntabwo byadutera impungenge cyane ku buryo dutugutwe. Turaho ngaho turatuje, nta kibazo dufite, dutegereje ko bagira ibyo bemeza hanyuma bakabikora. Bande abategetsi b'iki gihugu, kuko nibo badufunze batwaka n'ibyangombwa. Urumva nta wundi tuvuga, nibo tutekereza. Ariko rero kubera statut dufite nyine ko turi abantu twazanywe na Loni hano, ubwo Loni nayo turayireba kugira ngo igire icyo ikora. Dufite abavoka bacu. Nivyo nandi nagira ndababaze kuko
uko tuvyibuka igihe mumariye kumva iyi ngingo yo kubaka uburenganzira bwo kuba muri Niger mwituye abashingwamanza kugira ngo bababarize ONU kuko mwari musanzwe muri mu maboko ya ONU. Abo muracari kumwe muracavugana bababwira gute? abo bavoka turabafite turi kumwe kandi nabo bari kuvugana na Loni buri kanya. Umwavoka afite ibyo asaba ko Loni ikorera umukiriya badukorera nyine. ONU nayo ifite uko itumenyesha ko hari ibyo iri gukora kugira ngo iki kibazo kirangire. Nk'uwawe uduhaye akarorero yoba yakubwiye yuko ONU imubarira gute ko hagiye gukorwa iki? Ntacyo bamubwira cyumvikana. Burya ibintu byabo nyine urumva biba ari diplomasi bavuga ko bari gukora de note verbale. Ariko rero njyewe n'umwavoka wanjye dusaba ko bankura. Mudufasha gusobanura iyo note verbale ni ukuvuga iki? Note verbale ni uburyo abo badiplomate bakorana bavugana n'ibihugu. Ibyo rero ntabwo nabona uko mbigusobanurira kuko nabo ubwabo ntibabigusobanurira. Ariko kuva muri ayo matariki navuze uyu mwaka ushize abayobozi ba mekanizme baguma bavugana n'iki gihugu. Hari n'ibyo bavuganye nyine ku itariki 3 z'ukwa mbere. Nibwo bari bavuze ko bemeye kongera iminsi bakagira iminsi 30 yiyongera kuri ya yindi 7 bari baduhaye ngo tuve twavuye mu gihugu, ari nayo twavugishirana n'uno munsi. Ibyo rero ntabwo babinyujije mu mpapuro zisanzwe ngo tube twabona kopi. Bavuze ko ari ibintu biba byanyuze mu nzira za diplomasi. Innocent Sagahutu, twabarije urwego rushinzwe kumarira imanza n'iyindi mirimo yasizwe na sentare mpanavyaha mpuzamakungu, nabo batubarira yuko badafise ico bashobora kuvuga kuri ivyo. Reka twerekeze mu Burundi. Umwana Igiraneza Abdul yari afise imyaka 4 n'amezi 3 mu ndwi iheze yabaye umunyamwema agira 28 yishwe bunyamaswa muri ico gihugu guhera muri 2008. Uyu munsi rero abantu 6 bakaba bashengejwe imbere ya sentare mu ntara ya Cankuzo baregwa kwica uwo mwana akuwe mu bandi bana bariko barakina. Umuryango w'abanyamwema mu Burundi urakurikiranira hafi urubanza rwa Abdul Igiraneza. Mukanya navuganye na Shadrack Nahumuremyi, umuvugizi w'iryo shirahamwe, ambwira uko byagenze muri sentare. Abo 6 baburanishijwe baremera nyine amakosa bamwe abagize uruhara wese uruhara yagize. Gusa nuko 4 muri abo 6 baciye bari kugwa, hanyuma abandi 2 bakaba bakiri mu gasho. Ngabo kandi bavuze yuko abo badekuwe bashobora kuzogaruka kwa gatanu bakaza baraburana bataha. Nivyo tumaze kumenya gushika kuri no saha. Ubwo rubanza ruriko rubera he? Ruko rubera hariya mu Cankuzo, ku mugwa mukuru w'intara. Yego. None mwari mwatubwiye yuko umuvyeyi w'uyu mwana yagiye kugira ngo barabe yuko bashobora gutahukana ikiziga ciwe. Ubu tuvugana ikiziga c'umwana kiri he? Ubu tuvugana ikiziga c'umwana kiracari mu buruhukiro kubera ko haciyumvirwaho yohambwa. Nga muri rusangi dufate ku bavyeyi babo icyo bashaka hambirwa i Bujumbura. Ngabo kandi abashoboye kumutura kugira bamushire ngaho onye muri ubwo buruhukiro bwa hariya mu Cankuzo bo bari biyumvire ko ngo yohambirwa hariya. Ndone abavyeyi biwe baravuga impamvu bifuza yuko ico kiziga gitahukanwa kigashingurwa i Bujumbura. Turetse nuko kuntu abavyeyi bashobora kubavyumva, ku bantu twese turashobora kuvyumvira. Umuntu yatowe i Bujumbura aja kwicirwa ruguru, akazamva ngo ahambwe ruguru kandi yarasanzwe abi Bujumbura, n'abavyeyi bakaca bifuza ico kintu nyene, umva ko bifuza ko umwana nyine ahambwe i Bujumbura ko ariko yakuwe. Icemezo kirafatwa bafatiye kuri ivyo vyifuzo vy'umuvyeyi nuko abandi babibona. Gushika ubu nta cemezo kirafatwa, turacarindiriye gushika kwa gatanu niho hazofatwa icemezo c'aho umwana yohambwa kugira ngo ibintu birishirize kubandanya. Ni bandi bariko barabikora? Abariko barabikora turarindiriye kubera ko ubunye urubanza bavuze yuko badosubira kuburanishwa kwa gatanu. Turarindiriye mugabo bari baduze bagomba turangene bumanuka aya maduru turabe ukuntu byoca bikurikirana ibisigaye byo kwa gatanu. Ubushize mwatubwira yuko mutarakibona ariko mwarakeka yuko ababikoze bo barabari inyuma yo kurondera kugurisha ibihimba vy'umubiri wiwe nkuko vyagendeye abandi banyamwema. Ubu bababwiye ko basanze ikiziga ciwe kimeze gute? Ikiziga cyuko twakibonye ubunye twavuga ko nta maboko kigira nta maguru kigira, ni kuvuga ko ico kiziga ni umutumba hamwe n'umutwe gusa bisigaye. Inzego z'igihugu, igipolisi, abajeje intwaro hari ico bariko barafasha muri kino gihe? Abajeje intwaro bamwe mu two turakorana kugira ngo turabe ko bogira ico badufashije. Gusa kubera ko ibintu bimeze nk'ivyafashe indi ntumbero twahisemo yuko bobanza kumanuka kugira ngo twumve ko urubanza rwomanukanwa kugira ngo turabe ko rwoburanishwa ino i Bujumbura.
Shadrack Nahumuremyi umuvugizi w'ishirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi Albino Sans Frontières. Tukivuga ku manza mu Rwanda sentare isubiramwe imanza ya Kigali hakomeje urubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina n'abandi 200 bahamijwe ibyaha birimwo iterabwoba. Uwahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FLN Sabimana Calix Sankara yatunze agatoki ubushikiriza manza arega kuba bwararenze ku masezerano bagiranye igihe yatanga amakuru yafashije iperereza. Sankara avuga yuko yaburanye yemera ibyaha byose ndetse akanatanga n'amakuru yatumye iperereza ribasha kwitanga canke gukoma imbere ibitero by'umugwi FLN. Sabimana avuga yuko yari yumvikanye n'abashikiriza manza yuko agomba gutanga amakuru yose afise ndetse akanemera ibyaha nabwo bukazomusabira ibihano bito bishoboka. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa. Bwa mbere kuva yatangira kuburana Sabimana Calix Sankara yavuze ku masezerano yabayeho hagati ye n'ubushinjacyaha amusaba gufasha iperereza no kwemera ibyaha atagoranye. Yavuze ko yasabwe n'ubushinjacyaha gutanga amakuru yose yatuma ubutegetsi buhangana n'umutwe wa FLN wari ububangamiye. Aya masezerano ngo yari gutuma Sabimana nawe asabirwa igifungo gitoya, dore ko ubushinjacyaha ngo bwamubwiraga ko akiri mutoya kandi ari imfubyi. Mu ijwi ritangara Sabimana yavuze ko yubahirije amasezerano agatanga amakuru arimo n'ayatumye urugo rwa Paul Rusesabagina mu Bubiligi rusakwa. Sankara yavuze ko yatunguwe n'imyitwarire y'ubushinjacyaha butamusabiye ibihano bitoya ndetse n'ibyo yahawe bukaba busaba ko byongerwa. Ubushinjacyaha bwariko buhakana ko nta masezerano yabayeho muri uru rwego. Bwavuze ko iyo aza kuba hari kuba hari inyandiko ibigaragaza. Bwemera ariko ko Sankara yemeye ibyaha ndetse akaba yarabikuyemo inyungu zo gukatirwa imyaka 20 aho kuba igifungo cya burundu gihabwa abakoze ibyaha nk'ibyo yarezwe. Umunyamategeko Jean Rugeyo unganira Sankara nawe yemera ko uyu yagabanyirijwe ariko ntibigere ku rugero yifuzaga, naho kukuba nta nyandiko igaragaza aya masezerano. Rugeyo avuga ko bitari ngombwa buri gihe ko amasezerano aba yanditse. Yasabye urukiko guha agaciro aya masezerano Sankara akagabanyirizwa kugeza ku myaka 5. Ubushinjacyaha bugitsimbaraye kuko nta masezerano yabayeho, buvuga ko nubwo yari kubaho umucamanza adashobora kujya munsi y'igihano giteganywa n'itegeko. Impaka ziracyari zose no ku bandi baregwa bavuga ko ubushinjacyaha bwirengagije ko bemeye ibyaha. Urubanza ruzakomeza ku wa 5. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Gahuzamiryango ibashikanye ku isaha imwe buri minota 13 mu Rwanda no mu Burundi. Abadashobora kutwumva neza ariko barakwirikira kuri Facebook murabe ikibazo yuko kitoba kiri iwanyu. Turekeze muri Tanzania, abanyeshuri b'abakobwa batwaye inda bakira abayabaga baratanguye gusubira mu mashure kuva muri uku kwezi. Hari hashize imyaka abakobwa batwaye inda batemererwa gusubira mu ishure kubera itegeko ryari ryashizweho na Perezida Magufuli muri 2017. Mu mpera y'umwaka uheze Perezida Samia Suluhu Hassan yararikuyeho amahirwe ya kabiri abo bakobwa yo kurangiza amashuri. Inkuru ya Abubakar Famau yagendeye amashuri yo mu manuko bw'igihugu kwirabira uko ibintu byifashe mu ishikizwa na Prudence Ngiyumva. You see? Okay, let us go to the examples. We are saying Chirwa, example 1. Amasomo yasubukuwe kandi n'inyigisho zatangiye. Ariko mu banyeshuri bari hano ku nshuro ya mbere mu myaka 5 ibintu ntibisanzwe. Hari icyumba cy'ishuri kiri hano kandi benshi mu banyeshuri n'ababyeyi babangavu bahawe amahirwe ya kabiri yo gukomeza uburezi bwabo. Cyakora kenshi igihe bari hano ntibahangayikishwa n'amasomo yabo gusa, hiyongeraho n'abana babo mu rugo. Kuba muri iri shuri ni icyifuzo cyagiye mu ngiro kuri Esnath Gedeon, umubyeyi w'umwangavu ku myaka 19 gusa y'amavuko. Bitandukanye n'abandi babyeyi bari hano ariko uwafite uruhinja rwe rw'umukobwa w'amezi 4 ku bibero. Mu cyumba cy'ishuri arandika ibisobanuro by'amasomo yitonze anasubiza ibibazo by'umwarimu. Who can change this sentence into simple present? Yes. Chirwa flies an egg every morning. Yeah. So muri 2021 igihe Esnath yasamaga inda yari mu mwaka wa nyuma w'ishuri, bityo ahatirwa gucikiza amasomo ye. Byamuciye umugongo. Sinigeze ntekereza ko nzasubira kwiga kubera ko nari naratakaje. Nabonaga umwijima gusa imbere yanjye. Numvaga mbabaye cyane kuko inzozi zanjye zose zari zirangiriye icyarimwe. Numvaga ntazabona andi mahirwe yo kongera kwiga. Gusoma tena. What are you supposed to add here? I
kuva itegeko ryahinduka muri uyu mwaka wa 2022 yemerewe kugaruka ku ishuri, ariko nta muntu afite wo kwita ku mwana we mu rugo. Mu muhate rero wo kuba ku ishuri byanze bikunze, Esinath yasabye ishuri kumwemerera kuzana umwana we. Mbere nibazaga ko bazabyanga, ariko ubwo nageraga ku ishuri nkababwira ko nta mukozi urera umwana mfite, bavuze ko najya nza kwiga mfite umwana wanjye. Ariko kwiga ateruye umwana we si ibintu byoroshye. Esinath asohotse mu ishuri agiye guhindura urubindo rw'uruhinja rwe. Ni kimwe mu bibazo by'ingutu anyuramo, kwiga no kurera umwana icyarimwe. Abakobwa barenga 1500 birukanywe mu ishuri mu karere Esinath atuyemo, ariko n'umwe muri 240 bagarutse muri uyu mwaka. Mimi naitwa Thomas Amos Mbuba, umuhuzabikorwa w'uburezi bwihariye mu karere ka Mbeya, avuga ko bizera kugarura abandi bakobwa vuba kandi biteguye gusubiramo imfashanyigisho kugira ngo abanyeshuri bakuze babone amahirwe ku gihe batakaje. Turimo kwakira aba banyeshuri tuzi neza ko bamaze igihe kinini mu rugo, ariko twakoze gahunda iteremwa amakare mu buryo tuzi ko bamwe muri aba bakobwa barengeje imyaka ariko baziga mu gihe gitoya gishoboka. Esinath yambwiye ko mbere yo kubyara yizeraga kuba umunyamategeko arangije amashuri, kandi ntarata iki cyizere kuri iyo ndoto. Cyakora rero, nubwo icyemezo cyo kudohorera abanyeshuri batwaye inda no kugarura icyizere mu babyeyi bato nka we, ku bandi benshi bishobora kuba byarakozwe amazi yaramaze kurenga inkombe. Inkuru ya Abubakar Famau. Abakurikiye ibiganiro byacu rero muribuka yuko mu mpera z'umwaka ushize twari twabatanguye kubashikiriza ikiganiro twise nta mugudakiza, cari gishimikiye cyane ku bucuruzi bw'abakiri bato. Bimaze kugaragara yuko Radio Isanganiro nayo mu Burundi ifise ikiganiro gifise iryo zina, twabaye turakirindirije mu gihe tukirondera irindi zina. Uyu munsi rero twasubiriye kuri ico kiganiro mu izina rishasha naho katarondererwa. Ni ikiganiro muzohora mukurikira ku minsi ya gatatu. Umviriza ikiganiro ntaho katarondererwa. Ndabaramukije nongera ndabana ikaze mu kiganiro ntaho katarondererwa. Muri iki kiganiro tuganira n'umufasoni Ines Ntabitangaro abi Londres mu Bwongereza, ahingura ibintu abafasoni bakoresha mu kwisiga mu maso yahaye amazina y'ikirundi. Ico ciyumviro camuje mu gute? Akoresha ubuhe buhinga mu kubihingura? Biramaze kumuteza imbere? Inyishu ni muri kino kiganiro mugiye gushikizwa na Siriake Muhawe nayo. Narakunda kwisiga, hama hageze igihe numva nshaka gusiga abandi bantu ndabasiga neza, ariko ukabasigisha ibindi abandi bakoze. Ego ibindi abandi bakoze. Mama ndatangura gukora ama video ndashaka ku ma réseaux sociaux, kuri Instagram, Facebook, ku mbuga hwaniro. Ego kumbuga. Abantu batangwa kunkurikira cyane gose, hama ndatangura rero kuvyiga nkaraba ama YouTube kuri Google ukuntu ushobora kuvyikorera je nyene. Hama ndaronka laboratoire yo muri Chine, turatangura kuvugana nabo, barambwira ego birashoboka, hama ndatangura kubikora. Icaguhanye ingufu zo kwiga ivyo kandi atani byo wize no mu ishuri ni nkigiye. Mu Burundi nta bikoresho vyiza bafise, umva nivyo vyampaye iyo ishaka. N'ikindi kintu niko ndabikunda. Erega bo kumva kwibaza yuko kurashikuza nk'ivyo umaze gukora byitwa ngwiki. Objectif yanje yari kumenyekanisha Uburundi. Hama ico warugamije. Ego. Hama product ya mbere nasohoye tuyita eyeshadow palette, nijye basiga amarangi hejuru y'amaso. Ndayitse amazina y'Uburundi, zari amazina z'amakarti: Nyakabiga, Jabe, Bwiza, Buyenzi, Cibitoki. Ego kandi ndavyibuka abarundi baravyakiriye neza cyane. None nk'umuntu ashaka gusaba nk'ivyo ashaka kwisiga arakwandika ati ubu je shaka kuvanga ngagara na Cibitoke canke ngagara na Kamenge. Biravana kubera n'ubundi ndagira ama video yigisha abantu ukuntu bovyiga, kandi nkaba mfise na studio abantu batazi kuvyisiga bashaka kugendayo bakabakora. Dufata umuntu yirabura yoca yisiga nkayahe mazina? Yoca yisiga bururi. Naho uvuga yuko wabyize kuri YouTube, umuntu arashobora kwibaza
ivyo bikoresho uhingura bikavamwo ivyo bintu Burundi birabaho? Ndakorana n'abantu bavyigiye mba nzi ivyo nshaka kubera jewe deja ndazi gusiga make-up nkaca nkorana nabo mu gusohora izo produit mugabo izo produit zisohoka zifise izina jewe nazihaye. Kuva utanguye kubikora wumva we waranse ico ukora, hariho n'abandi bantu mumaze guha akazi muri uwo mugambi wawe? Ndafise abakozi batatu, hari umwe w'umu website designer kubera twebwe amaproduit yacu turayagurisha isi yose no mu Burundi, i Kigali tukaba dufise umudistributeur, muri Tanzania nkaba afise umudistributeur, kandi hari twari dufise programme twakorana n'abakobwa benshi b'Ibujumbura baragurisha bakaronka commission ya 10% ku maproduit yose bagurisha. Twarahaye akazi abantu benshi. Aho ku mugane wa Buraya ho ntibaratangura kwijukira ivyo bintu vyakozwe n'umurundi kazi? Muri Canada, muri Australie, isi yose abarundi benshi cyane baraguze amaproduit yacu kandi barabishima cyane gose. Hakaba n'abandi bantu batari abarundi bagura ibintu vyacu kandi bakabishima. None nyimba atari banga umuntu yovuga ko umaze kugira ukunguka bikomeye mu wari watangwaje nk'umutahe bungana gute? Sinshaka kuvuga umutahe exactement mugabo twatanguye n'amahera make cyane mugabo ubu novuga c'imyaka 2 uko ahantu twatanguriye n'ahantu turi uno munsi nukuri harateye intambwe kandi abarundi baradushigikira cyane gose turashima. Ego urakoze cyane gose Ines. Namwe murakoze. Ikiganiro ntaho katarondererwa uyu munsi ikigaruke ngaha naho utaha mwari kumwe na Siriake muhawe nayo. Ico cari ikiganiro ntaho katarondererwa. Reka twerekeze muri Cameroon ahabera inkino za nyuma z'igikombe ca Afrika c'ibihugu aho muri rijoro hadekanira urukino rwa mbere rwa kimwe ca kabiri ruza guhuza Burkina Faso na Senegal. Ivyinshi kuri urwo rukino tubibaze mugenzi wacu Ive Bucana ari Yaounde. Ikipe y'igihugu ya Senegal niyihabwa amahirwe cyane yo gutsinda uyu mukino ikajya ku mukino wa nyuma cyane kubera amazina aremereye y'abakinnyi bayo kandi bafite ibigwi mu makipe bakinamo yo ku mugabane w'Uburayi, harimo rutahizamu wa Liverpool Sadio Mane, myugariro wa Napoli Khalidou Koulibaly n'umunyezamu Mendy w'ikipe ya Chelsea. Nubwo umuntu yabavuza abo bonyine, harababona ko igihari iki kuri aba bakinnyi ba Senegal kuba batwara iki gikombe nyuma yuko Senegal ari yo yonyine mu bihangange byo mu burengerazuba bwa Afrika mu mupira w'amaguru itari yaterura igikombe cya Afrika. Mbere y'uyu mukino twavuganye na myugariro wayo Khalidou Koulibaly avuga ko nubwo bahabwa amahirwe bo biteze ko umukino uza kuba utoroshye na gato. Nahamya ko uza kuba ari umukino utoroshye, aho bigeze nta uhabwa amahirwe kurenza undi. Icyo dukora twebwe turafata buri mukino ukwabo. Burkina Faso twarayibonye ni ikipe igoye, ni barebare, bakina imipira miremire kandi bagaragaje ko babishoboye, ariyo mpamvu bari muri kimwe cya kabiri. Gusa turabizi twiteguye guhatana bikomeye kuko natwe turashaka kujya mu mukino wa nyuma. Tugomba gukinira abanyasenegali aho bari hose ku isi kandi tukabashimisha uyu munsi. Nubwo bimeze gutyo kandi benshi bagiye bagaragaza ko ikipe ya Senegal muri aya marushanwa yakinnye umupira uciriritse, bakabihera mu buryo yitwaye mu mikino yo mu matsinda ubwo yarangizaga ifite igitego kimwe gusa mu mikino 3 yakinnye. Nabajije Sadio Mane icyo we abivugaho. Sinamenya ku bwanjye buri mukino dutsinze mvuga ko twakinye neza. Nibyo koko nzi ko abantu baba bashaka umukino ngo usukuye wo gucenga, wo guhererekanya neza no gutegura ibitego. Ibyo ni ukuri rwose, ariko jyewe nk'umukinnyi ukora ibintu utsinda umukino mbifata nko guta igihe rwose. Ni mu gihe ikipe ya Burkina Faso yo yitwaye nk'ishobora gutungurana, ishobora kuza gukina uyu mukino idafite rutahizamu na kapiteni wayo Bertrand Traoré. Uyu asanzwe akinira ikipe ya Aston Villa yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Yagize imvune yatumye atanakina umukino wabahuje na Tunisia. Umutoza akaba ataremeza neza niba uyu mukinnyi aza kugaragara muri uyu mukino. Uyu mukino hagati ya Burkina Faso na Senegal urabera kuri stade Amadou Ahidjo mu mujyi wa Yaounde kuva ku 3 z'ijoro amasaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
urakoze Ive kuhatubera abahora bakunda kumva agahondo k'urunana uno munsi mutubabare ntivyadukundiye kubera umwanya ariko gogo ntiruzosiba nejo naha rero dusorera ikiganiro cacu cuno munsi cari gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka mwijwi mwariko mwumva Florentine Kwizera turabakengurukiye mwese abahisemwo BBC Gahuzamiryango mukomeze kugira ibihe vyiza. Thank you.